Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugiye mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye irya nino mu makungu ya kure, mudukurikira muherereye muri Canada, Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudagi, Australia, muri ngaho muri Kenya, South Africa, Uganda, Tanzania, Zambia, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Amakuru agezweko, amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Abantu barabandanya gutorwa ibiziga irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho rero Gitega, mu ntara ya Gitega nyine hari muhabandanya kugenda hatorwa ibiziga, aho benshi bariko bariyamiriza ko iperereza ari ryo ryoba ryinyegeje inyuma y'ibiziga biriko biragenda bitorwa. Aho ikimenyesha makuru SOS cigenga kibandanya gutangaza amakuru y'abantu benshi bariko baratorwa ibiziga ngaha mu gihugu c'u Burundi, kikaba kivuga ko ivyo vyose biriko biragirizwa iperereza ry'igisirikari c'u Burundi, ko ryoba ari ryo rigandagura abantu hama ibiziga bagaca baja kubita irya nino ahantu hatandukanye, nkuko biriko biragenda bitangazwa na bamwe mu Barundi bashavujwe cane n'ububisha buriko buragenda buba ngaha. Hari amakuru rero avuga ko Perezida Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe basubiye gusohoka igihugu, bakaba bagiye mu gihugu ca Ethiopia, mu mugwa mukuru w'ico gihugu Addis Ababa, ariho ubu baherereye, aho Varisito Ndayishimiye yagiye kurongora ibikorwa vy'inama vya Afrika yunze ubumwe, ari naho nyine Afrika yunze ubumwe ifise icicaro. Naco gituma umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuri kino gihe muri Ethiopia bamushize ku vyapa bigiye bitandukanye, ariko hakaba hari n'andi makuru ariko arabaza imvo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu gihe mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko bibuka canke bari mu ndwi yahariwe kwibuka abatutsi bakorewe jenoside muri 1994, aho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nk'uwutwaye inama ya Afrika yunze ubumwe atigeze ashira ubutumwa buhumuriza bwihanganisha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, aho atigeze agaragaza reaction. Benshi baribaza niba ari we atwaye Afrika yose muri kino gihe. Igihugu kimwe kikaba kiri mu bihe vy'agahinda vyahekuye igihugu bigahekura isi muri rusangi, ubwicanyi nyine bwakorewe ni jenoside yakorewe abatutsi muri umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 mu Rwanda, akaba ata kintu na kimwe yigeze ashikiriza, ngo birateye ubwoba cane kuri uno mutware wacu canke kuri uno Sebarundi umukuru w'igihugu. Nayo kandi barasubira bakabaza bati Varisito Ndayishimiye nk'umuntu yama aboneka mu kiliziya mu nkuka z'imisa zitandukanye, akaba nanone nk'umuntu akorera Imana, ata butumwa bugaragara ko yama yarasohoye canke itangazo nk'uko ibindi bihugu vyagiye bibikora vyerekana ko vyifatanije n'igihugu kibanyi c'u Rwanda muri ivyo bihe vy'agababaro vy'agahinda vyo kwibuka
abatutsi bakorewe jenoside mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 ngaho mu Rwanda. Varisito Ndayishimiye akaba nta kintu na kimwe yigeze agaragaza, navyo ko bigaragaza ko hari ibindi bintu vyinyegeje inyuma mu mutima wiwe hamwe n'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ahubwo bikaboneka ko babandanya kuduza urwango rwo kwanka abatutsi. Kandi tuve kuri iyo nkuru tuje ngaha mu Burundi, niho tukiri. Julien Manirakiza, umuturage yaratuye muri komine Ntahangwa muri zone Mubone, biravugwa ko yabuzwe irengero kuva iminsi 5 iraheze nyine abuzwe irengero, bikaba vyagirizwa abo muri Service Nationale de Renseignement hamwe n'igipolisi. Service Nationale de Renseignement ni iperereza ry'igihugu c'u Burundi, nabo mu nzego z'iperereza nyine bafatanikanije n'igipolisi bo bari bo bamunyuruje. Uyu Julien Manirakiza yabarizwa muri zone Mubone muri komine Ntahangwa, ngaho ni mu gisagara ca Bujumbura, akaba rero yabuzwe irengero. Abiwe n'abandi banyagihugu barabandanya gusaba ko haboneka ubutungane, aperereza rikerekana aho ryaciye rijyana gufungira uyu munyagihugu. Bakaba bandanya kuvuga ko batekewe n'icoba ku mutekano w'uyu Manirakiza Julien yarasanzwe abarizwa muri zone Mubone muri komine Ntahangwa. Ingorane zibandanya kwibonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho abategetsi batandukanye b'igihugu babandanya kuduza urwanko hagati yabo. Muri politike y'igihugu biraboneka ko harimwo ukudahuza, ukutavuga kumwe nk'uko biriko biragenda bivugwa. Umushikiranganji Dogiteri Ndikumana aratera akamo abatoza kori n'abajejwe kuriha ikori ko bagomba kuritangira igihe bakareka kubandanya banyonora banyuruza ikori ry'igihugu, kuko ngo igihugu ntigishobora gutera imbere, ntigishobora kugira iterambere gishika ko abatoza kori bayatoza bayashira ku mufuko wabo, nk'uko amakuru ariko aragenda ashikiriza ngaha mu gihugu cacu Burundi, amakuru ariko aragenda avyerekana canke abisigura. Tunyarukire ngaho mu buraruko bw'igihugu cacu Burundi, ubu ni mu ntara yagutse ya Butanyerera hahoze ari Ngozi. Umushikiranganji w'ubutungane yasavye ko hosubirwamwo kwigwa amadosiye y'abanyororo bari mw'ibohero rya Ngozi barenza imyaka 50 n'abamaze kumara icakane c'umunyororo baciriwe kugira barekugwe. Nyamara rero naho yasavye ivyose, benshi bariko baribaza, none uyu mushikiranganji w'ubutungane ko ariko arasaba ivyo, Procureur General wa Repubulika Rose Nkorerimana, hakaba hari n'abejejwe na sentare yanse kurekura ababoreye mu mpimba. Akarorero ni Mimi yaciye agandagurwa n'igisase kimusanze ngaho mu mpimba, aho yaciye ahagwa nyine igisase kikamuhitana, kandi yari yaraciye yarejejwe na sentare ariko bakanka kumurekura. Hakaba hariyo n'abandi benshi baboshe bariyo. None uyu mushikiranganji ko yasavye ko abarengeje imyaka 50 bari mu mabohero n'abahejeje icakane c'umunyororo ko bagomba kurekugwa, aho bizoshigwa mu ngiro canke ni vya bindi vyabo vyo kuvuga gusa ariko gushira mu ngiro bikabura? Aho rero uyu mushikiranganji, uyu ni Alfred Ahingejeje,
aho yagendera ibohero rya Ngozi hari kw'igenekerezo rya munani Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026. Alfred Ahingejeje umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ubutungane yasavye uwurongoye sentare isubiramwo imanza ya Ngozi mu ntara ya Butanyerera yagutse, umushikirizamanza wa Repubulika akukira iyo sentare hamwe n'uwurongoye ibohero rikuru rya Ngozi ko bosubiramwo kwiga amadosiye y'abanyororo barenze imyaka 50 n'abamaze gukora ica kane c'umunyororo baciriwe kugira kugira abatakoze ivyaha vy'agacamutwe bashobore kurekurwa. Yagize ati twibukanye Nduguruye Twamugina, twiboneye ko mw'ibohero rya Ngozi cane cane ku ruhande rw'abagabo ari benshi cane kandi uburyo babayeho buca bumera nk'ubugorana cane, ariko ikibabaje nuko harimwo abafise imyaka 50, harimwo abatubwiye ko bafise imyaka 70, abandi 66. Ndugaye Twamugina yabandanije ati Nduguruye Twamugina, bamwe twumvise ko ari ibibazo vy'amatongo kuba bararanduye akarimbi, mugabo ugaca usanga bamaze imyaka 8 canke 9, ivyo twabonye ko bidakwiriye kubandanya, ko abo bantu bohabwa umwidegemvyo bagasubira mu mihana iwabo. Ndugaye Twamugina yamenyesheje uyu mushikiranganji Alfred Ahingejeje yamenyesheje ko azokwirikiranira hafi ico gikorwa kuko ngo ntiyipfuza ko harekugwa abatategerezwa kurekugwa. Akaba yamenyesheje kandi ko agiye kubandanya agendera amabohero yose yo ngaha mu gihugu ngo aho azosanga abapfungwa bari mw'iyo migwi yavuze Ingozi, naho ngo azofata ingingo nk'iyo nkuko biriko biragenda bishikirizwa n'amakuru nyene dutohoza twakuye ngaho Ingozi nkuko biriko bigenda bitangazwa. Natwe rero amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, muracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi, ariko ntitwogenda tutababwiye mu makomanteri amwe namwe banyagihugu bagiye badushikiriza. Uyu baramwita Ngarambe Raphael yanditse mu rurimi rw'ikinyamazuru aravuga si le docteur avait été interpellé à cause de la première dame et la première ministre défenda la dignité de la femme. Aho rero avuga ngo niba hari umudogiteri yapfunzwe canke kumvo z'uko ariko arakingira première dame, ubwo ni ukuvuga ni first lady, umugore w'umukuru w'igihugu, mbere kandi na premier ministre defenda, ndetse kandi n'umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo akingire icubahiro c'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Il est donc
il a donc été libéré si l'ordre du chef de l'État défenda rero nguyu ngo ico akora ni ukuhabwa amategeko yo kurinda canke gukingira inyungu z'umutambukanyi w'igihugu. Peut-on conclure sur la base du sirigorisme ko ushobora rero kuvuga ko ari ibijanye na sirigorisme nk'uko uyu yaciye abitwandikira kandi ivyo ni ivyaciye bivugwa nyine ariko biboneka ko umengo nabo nyine n'ivyiyumviro vyabo baba bariko baratanga, nawe ufise iciyumviro cawe wogishikiriza. Tubibutse ko kandi twongera kwifatanya n'ababanyi bo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda kwibuka jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Turahojeje ababuze ababo kandi Imana ibandanye ikomeza ababanyi abasigaye. Twibuke twiyubaka. Tubaye turahagarikiye amakuru yacu ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'ikinyarwanda ugafyonda sabone canke subscribe. Sabone niba ukoresha ururimi rw'ikinyamazuru. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye.